Bambe bakugira ngo sina mugira ati ngo nahundi fise atari we kabisa w'Imana mushobora byose bora rubambo kumbure iyo tuzamwe cyane kubijanye naho agiye kubera kido gitemo cy'abana bari bavukanye ibintu aravuga ariko ndagutuma gato cyane muri Yohana 15 ku murongo 14 aravuga ngo muri abakunzi banje ati nimwakora ivyo ati nimwakora ivyo mbagerera mbagera ati nimwakora ivyo mbagera ati aho umuzamucitse abakozi banje mwaba mbere ku murimo onye n'ijambo ry'Imana kumbure uno munsi baza kwishimikiza cyane hajya muryango wa Naravu Bera cyane cyane ni hajya mu Kamenge kuri ni RNA niko novuga ni RNA babararija uwerekeza nk'uja hari anyo ibugarama ariko gato cyane ugeze ahantu bitangura ku Kazuba Center hajya ucubona ahantu handitse ngo Irama Center Irama Center rero ni no munsi baza guterana ku munsi wa kabiri bagutumira cyane kuza munsi gikorwa kugira nawe uwo imigisha itandukanye mu ntumbero yo kurondera iyo Mana nayo kandi Imana nyakuri. Yes Kivodo, merci beaucoup ariko kandi tugenda turaba ni kubije n'ibitiramo twamaze gushika mu gisata cy'ibitiramo n'amakonsa n'ibindi bigenda bitandukanye aho rero cyo dusimbira ku gikorwa kidasanzwe kizoba kuba mizima ejo tunabipurize n'umunsi mukuru mwiza aho rero yes bamaze kuvyumva twamaze gutubikirayo aho rero Lolilo inyuma yo kugaragara muri Midai indirimbo yiwe isa nk'ari ya nyuma mu ndirimbo aheruka agira no kandi agaragara hajya kuri Saint Augustin ku munsi w'ejo ku Iraidi ni hajya mu Buyenzi ni mu kigo c'abapatiri ahari Eglise Catholique kuri Saint Augustin mande aharaba na n'isoko ya Ruvumera aho rero azoba ari hajya ku munsi w'ejo kugira ngo ateramishe abamizima mu gihe bagenzi biwe nakibutse kandi ko nawe nyene ari umumizima Erega kandi kumbura bora rubambo reka jencisha ndivugira ati Lolilo na Masul assalamu alaikum ko byose birakunda cyane cyane ku bayisilamu bose erega rubambo tuvuze ngo barakati naidi ariko abisilamu muri mico bitubwira ati mwifaziye kugira natwe kumbure ibera yidi ku munsi w'ejo dutangiye kwivuga twese reka nisabire bazonyibuke ejo bazonyibuke ndazi uko batangwe kuzibaga bimeze neza cyane na cyane cyane bora rubambo rero ico giteramo ntazoba ari Lolilo gusa wenyene azokwitabira ico giteramo ariko rero bari kumwe n'abagenzi be cyane cyane muri secteur y'imico kama aha ndavuga nga mu Burundi hazoba hariyo uwitwa Emif Jimbo na cyane cyane mu ntumbero gutwara mu kindi kibazo kugira umuyenga w'Irayidi ngo ubashe kugushwaramo cyane kandi rero ikintu bamenye nuko muri ico giteramo kumbure rero barakubwira ngo ngishobora kuba turi twenyene nka Emif Jimbo mugabo n'abatweza abatweza reka muri ga muhira kuko ngo nakare ngo ubaza kubega ni batangwa arabwibanza hano rero ndabona mwe harimo no kugira Imana Ismail Gasore yavuze ati nawe mu mizima cyane cyane nawe ati assalamu alaikum wallahi rahmatullahi wa barakatuh oh my god rero niko onye barakubwira ati nka Ismail ngo reka sure kandi nanje ngaruke ndaberekeneze yuko kwakira abashitsi ari ni nyuma yuko yaramaze igihe kitari gito ari muri Uganda ofisi y'ibitamo bigenda bitandukanye yagarutse azoba kandi ari ready kwatiramisha ejo kandi kandi nyuma yuko agasohoye affiche yerekana edition yiwe ya mbere buca itangura nkawo ku giti ciwe atanguye festival yise gutunga festival rero bwana navugira Imana ntajya mu Buyenzi rero bizobera ico giteramo ni kuri Saint Augustin nko ariko bivuga mu Ruvumera ntajya mu Buyenzi ariko kandi ico giteramo kizwa ari giteramo kumbure kibaye ubwa mbere twakira umushitsi cyangwa umuyagonya cyangwa umutwenza ariko aturuka mu gice cya Tanzania ndavuga gutyo onye nawe akaba ari wa wundi abantu bakunda bita Sterling Mr Makoti Mr Makoti nawe akaba yitwa Mutama Kicheche rero arakubwira ngo watu wa Burundi ati ni mundungire cyane je ndikundaza jewe nyene Mutama amateka Sterling Mr Kicheche nyene nawe yakuriye promis dasanzwe Kivodo yisho yavuzwe kuva kera cyane ku buryo abarundi na cyane abaswahili ari mu bwiza ntara mu Buyenzi bose bameze nkuko
bose bameze nk'uko bameze majaja kugira babitse rero bajya ngo barusi umushitsi ari muri ya domaine yabo Ntabyo barabanza kubivuza. bagaca kuri aeroport bakagenda mu buterere bakagenda mu bwiza bakagaruka bagakontrol na penuze ya capitale yose bajya n'abambere va kujena na promotion ndazi neza ko kuri Saint Augustin ejo bazuzuza nibutse kandi adukurikirana yuko kuri Saint Augustin ari kibanza kinini ciza ni no nkuko nevuze ni mu kigo ca Patiri aho nakure ari terre ya football nini cyane nibaze yuko biteguye muri vyose ariko cyane cyane nyineza amaso gatoyi ku rubuga ndabona Runino yarashoboye guposta kile giteramo aravuga ngo watu wa Bujumbura hii sio ya kukosa siku ya Idi itakuwa zangu pale Saint Augustin wana bana na ni Buyenzi pamoja na mgeni wetu Kichecho kutoka TZ msikose kufika. Hii ni post wanaze yuko Runino akofirminga berekana neza yuko byose birashoboka cyane mu mbere yo kubereka neza yuko byose birakunda akantu k'akabiga ni ku MC naho nyene bavuze bati reka dushiremo kandi MC ari umuryango w'abisilamu bashiramo umugabo yitwa Amisi benshi bamuze kwizera rya Ami Pro ariko yitwa Amisi Hello urumva akona kabiga cyane mu mbere so kandi kunezereza abakuzi na cyane bidini rya Islamu ariko kandi no gusubiza mu kibaza wowe mukuzi wa komedi ariko hari akandi kabiga Kicheche yavuze ngo siwezi kuya peke yangu achazana ya farashi yuwa iniziya cyane yuzuye yera aravuga ati pa reka tujane tugende achashamo rero umukobwa mwiza cyane bakunda gukana cyane bakunda gukina nk'umugore n'umugabo Kicheche ndabona akunda kwiyita ngo umva mimi hatarifaya bwana Kivodo ndaro kandi tuvuga ku masho ariko ategurwa muri kuno musi mukuru w'abamizima ejo w'abayisilamu ejo tugaruke kandi kuri Mukombozi Lucifer nabo nyene yaravyavuga ati Bujumbura bazoba bipanze areka nanje nduge zamukira mu kandi karere GTG na cyane ari nako mukande twegeramiza amakuru ingene biteguye byose bishoboka cyane abantu bari ngamo n'abagitega mutangure kwitegura ko Mukombozi yamazanga basiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusigo Afrika ibe y'ababingwa batubwira ngo kuvanga ubukoroni ngo buvuriye ngo ubundi yasubiye kandi gukura isuka ati mbega ngo bumenyi bwaciye bugenda cyane ubumenyi bwaciye bwiyongera barakivuze naho bwagiye nagiye wanashaka ariko kandi abarundi barakeneye no kandi kuguma baduza impano ziga zitandukanye kunyimba twarakora isuka keneye ko tumwe turakora tracteur dushaka guma turiko tubarima turimisha amasuka gusa kuko na matracteur yes mwabyo bisone Mukombozi aho rero ejo azoba ari Igitega ku munsi w'Ilaidi azagera kuryohera abantu b'Igitega bazoba ready kugira ngo nyabuna ntazatambe yirorera abarundi baraza gushigikirana Kivodo cyane je ndabizeye kandi rero icyo giteramo kizoba inyuma y'ahazoba harije kuba umupira uzohuza abakonesere n'abavanderi abakonesere y'imiduga ajya Gacamare Marcus yavuze ngo je Gacamare Marcus imiduga izodugana abantu muri icyo giteramo ati irahari ibibazo birahari ku muntu yifuza kujya kuraba ingene abacuruza imiduga ingene babyifatamo cyane ngo ati ngo si guca gusa amabe y'imiduga ngo mugabo no gusunika agapira barabishoboye urumva rero ni muri nyembe yavuze ati reka rero dukore icyo giteramo kumbure abantu bazi barabe umupira abavanderi hamwe n'abakoneseri ukuntu bahana umupira hanyuma kandi umupira urangiye cyo tuzamukira mu giteramo kwa Mukombozi yesaye ibyo rero ibintu byerekana ingene kumbura hari ubucuti bukomeye cyane hagati y'abakonsoma uno muziki hamwe n'abawuhingura abagozi n'abagurisha cyane kuri ibyo rero ntaje gusiba muri icyo giteramo rero urahawe ikaze kugira nawe kumbure ushobora kuronka akanya keza gushobora kandi gusubira kandi guhimbaza eka no kumva neza yuko kwifadikanya n'abamizirima cyangwa abisilamu ari ikintu cyonyine gusa kumbure kizotuma nawe ugira amagara meza ko ata muziki uhari hajya anye ngo usanga byagoranye usanga byagoranye ni kwacu mukaba twengera mvuze nabi rurimi rwabo mukaca mu mwenga dukura